Muy buenos días, amados hermanos. ndabaramukije bakundwa bene data inshuti zanje muri hano Aquí en aha muri Matamoros México, muri Mexique, congregación que pastores reverentes ikoraniro riyobowe na Revera y toda la Raúl congregación acá. hamwe n'ikoraniro ryose rya hano. También me acompaña mi esposa Sara. Byongeye naherekejwe n'umukenyezi wanje Sara na Julian. Y acá también está nuestro hermano Miguel. Byongeye ngaha hariho mwene data mukwiza w'utumwa Miguel Bermudez Marine n'umukenyezi wiwe n'abakobwa biwe. Poder saludarles. Mu by'ukuri n'umugisha ukomeye cyane gushobora kubaramutsa n'abakozi b'Imana bose bene data n'abashiki bacu. Diferentes lugares de acá. Byongeye n'abo mu bibanza bitandukanye bya hano muri Mexique n'abo muri Amerika ya ruguru bari hano. Es realmente Mu by'ukuri una victoria. ni intsinzi Estar aquí ha sido una kuba ngaha yabaye intsinzi ikomeye, y le agradecemos a Dios por la vida, kandi por la turashimira Imana kubw'ubuzima kubw'amagara meza, kandi ko turi ku munsi salud, w'Imana honrando su resurrección. turiko turubahiriza duhimbaza twibuka izuka ryiwe, kandi twubaha ukugaragara kwiwe hagati mu ihanga. Byongeye n'abihuje natwe biciye kuri satelite Amazonas na satelite Eutelsat 8 na hariya muri Puerto Rico, Que Dios los bendiga. naho nyene Imana ibahezagire cyane. Para hoy tenemos el tema Uyu munsi dufise icigwa citwa ngo ibanga ry'Imana, fue predicado el 18 bwavuzwe de 18 z'ukumunani, el 18 de mayo del 18 z'ukwa gatanu, 18 Rusama mu 2002 muri Bogota, Colombia. lectura de primera de Yakoresheje Timoteo, icyanditswe cyo muri Timoteyo wa mbere 3 verso ikigabane cya 14 gatatu al 16. umurongo wa 14 kugeza kwa 16. Dusome mu Dios Bikolosayi, habla de ese misterio naho nyene haratubwira kuri iryo banga de Dios. ry'Imana. Nos dice allí Aha turabwirwa en Colosenses capítulo mu Bikolosayi 2 ikigabane cya 2 verso 2 en adelante, donde nos umurongo wa dice, 12 ukabandanya hatubwira para que hati sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno umurongo wa entendimiento, 2 kugira ngo imitima a fin de yabo conocer ireme, el kuko misterio de Dios el Padre, bamatanirijwe mu rukundo ngo bahabwe itunga ryose ryo gutahura atamazinda, babone kumenya ibanga ry'Imana n'iryo Kristo. Muri we niho itunga ryose ry'ubwenge no kumenya ryahishijwe. Aracapura ku nyenyeri ya Dawidi ngaha iburyo misterio de bwaho, Dios. Pueden tomar ibanga asiento, si ry'Imana. quieren. Murashobora gufata ibyicaro byanyu. Para poder comprender Kugira ngo dushobore gutahura el misterio de Dios, ibanga ry'Imana, vean ustedes, tenemos que saber que Dios es dutegerezwa kumenya ko Imana el creador, ari umuremyi, nuestro Padre celestial, el Dios. data wacu wo mu ijuru, Imana y'amajuru n'isi. Nuestro hermano Branham Mwene data Branham igihe kimwe en preguntas y respuestas sobre mu Génesis, bibazo n'inyishu ku bijyanye n'ibiri mu itanguriro, él nos habló allí we ngaho yaratubwiye, y nos dice, ahora fíjense, arabitubwira ati rero nimwitegereze. después de un rato de Inyuma observar, y'akanya gato ko yo kwitegereza, comienzo nibaza a ver una lucecita ngiye ntanguye sagrada que kubona empieza a agaco, formarse, umuco mutoya wejejwe como un utanguye pequeño kwiyubaka aro o algo. nk'umurongo Ustedes nk'urunyuzi solo rutoya. pudieron verlo como Mwebwe mwoshobora espiritual. kubibonesha gusa amaso yo mu buryo Pero miren bw'impwemu, ahora, mientras ariko estamos nimurabe mirando toda mu la gihe iglesia, turiko turarabira ikoraniro estamos parados ryose, junto a un duhagaze hamwe, enorme barandal, turi kumwe, observando lo que Dios está haciendo. turiko twitegereza ivy'Imana Y iriko irakora. entraremos aquí en esta Kandi pregunta, aha tugira y twinjire muri iki ustedes verán kibazo, cómo mwebwe él la rero declara. muraza kubonayo ingene ibitangaza. Aha yariko arafata Un ishengero barandal, o sea, para mirar nk'abantu bari ahantu hataramutse kugira ngo bitegereze. tiempo como Muri si icyo estuviéramos gihe mirando a Dios, nk'uko twoba cómo turiko surgió turaraba Imana ese origen de la creación.
ingene hadutse iyo nkomoko y'ibyaremwe, kuko imana niyihoraho. ariko iyo yaratanguye igikorwa ni murabe, kandi we adushira ngaha nk'abantu bari ahantu mwihangara, ahantu hagutse, aravuga ati nimwitegereze. mu gihe turiko turaraba ishengero ikoraniro ryose, duhagaze iruhande yaha twitegereza iby'Imana iriko irakora. rero ngaha tugira twinjire muri iki kibazo, muraheze mubona ingene yo igitangaza ni vyiza. twavuga ko atanumwe yigeze kubona Imana. rero ikintu gikurikira dutangura kubona biciye mu maso y'indengakamere n'agaco gatoya kera kariko kariyubaka hariya. ibyo ni biki? rero reka turabe ngaha mu gitabo cy'ukuvayo mu kigabane cya 33, aho niho Imana yamubwiye, aho niho Imana yabwiye Mose, ikigabane cya 33 umurongo wa 18 haravuga hati, nuko Mose aramwishura ati ndakwinginze nyereka ubwiza bwawe. ni ukuvuga Mose yaravuze ati ndakwinginze nyereka ubwiza bwawe. Uhoraho aramwishura ati kugira neza kwanje kose ndagucisha imbere yawe. aracapura ku inyenyeri ya Dawidi ngaho iburyo, nivuge mu izina ko ndi Uhoraho ndi imbere yawe, kandi nzogirira ubuntu uwo nzobugirira, ngirire n'ikigongwe uwo nzokigirira. kandi iravuga iti ntiwuraba mu nyonga hanje, kuko umuntu atondaba mu nyonga ngo abeho. aha aracapura ku inyenyeri ya Dawidi iburyo, arandika ko Yohana Mutagatifu 1:18. Uhoraho arongera aravuga ati heraba hariho ahantu hafi yanje, nawe uzuhagarare ku gitandara, maze ubwiza bwanjye bukiriko buraguca iruhande, nzogushyira muri icyo gitandara ahameze nk'igihoro, gukingiriza urushi rwanjye gushitsa aho nzoba ndengani, meze nkureho urushi rwanjye urabe mu bitugu vyanjye, ariko mu nyonga hanjye ntushobora kuhabona. yongera kwandikaho ngo Yohana 1:18. rero mu gihe cya Manowa, hariya mu bacamanza ikigabane cya 13, mu bacamanza umurongo wa 22. guhera ku murongo wa 17 haravuga hati, maze Manowa abaza uwo mumarayika w'Uhoraho ati witwa nde, kugira ngo ibyo wavuze nibyashika tuze tugushemagize. uwo mumarayika w'Uhoraho aramwishura atumbariza iki izina ryanje, ko ari izina ritangaje. nuko Manowa yabira iyo suguru y'impene n'ishikanwa ry'ifu abishikanirira Uhoraho hejuru ku gitandara, haca haba igitangaza. Manowa n'umugore wiwe babirorera. umuriro wo ku gicaniro ukiriko urarabagiza uja hejuru, wa mumarayika w'Uhoraho aduga muri uwo muriro wo ku gicaniro, Manowa n'umugore wiwe babirorera, baca barapfukama barunama. kuva ubwo uwo mumarayika w'Uhoraho ntiyongeye kwiyereka Manowa cyangwa umugore wiwe ukundi. nuko Manowa amenya ko yari mumarayika w'Uhoraho. maze Manowa barira umugore wiwe ati nta kabuza turapfuye, kuko tubonye Imana. kuko yarazi ibyo Imana yari yaravuze mu gihe cya Mose. ariko icyo yari karabona ngaha wari umubiri wayo wa Teofaniya. ariko umugore we waramwishyura ati yaba Uhoraho yagomba kutwica, ntaba yatwakiririye ikimazi cyacu cyoshejwe
ubona ishikanwa ryacu gifu kandi ntaba yatweretse ibyo byose canke ngo atubarire amajambo ameze nk'ayo nukuvuga y'uwo mwana nukuvuga muri logike nk'ibintu vyumvikana ntibari guheza ngo bapfe ntibari gupfa. Nimurabe ngaha nyene mu bacamanza hari ikintu cabaye. Reka turabe mu kigabane ca 6 umurongo umurongo wa 18. Nuko ndakwinginze ntuve hano kugeza ngarutse aho uri nkuzaniye ishikanwa nkaritereka imbere yawe. Nawe aramwishyura ati nuko ndakurorera gushitsa ugarutse. Nuko Gideyoni yinjira iwe abaga isuguru y'impene acumba udutsima tutambiwe mu ifu iri ku ngero yitwa efa, inyama azishyira ku nkoko, umufa wazo awusuka mu gwabya abimuzanira munsi ya cya giti cy'umweroni arabimushikanira. Maze uwo mumarayika w'Imana aramubarira atabiriyo izo nyama n'iyo mitsi ubishire kuri ico kibuye ubisuke ko n'uyo mufa nuko abigira kuno. Maze umumarayika w'Uhoraho atuma inkoni yari yitwaje ayikoza kuri izo nyama na ya mitsima itambiwe, umuriro uca waduka muri iryo buye urabitongora. Nuko uwo mumarayika w'Uhoraho aca akamangana n'iyo maso. Ibi bitwibutsa igihe Eliya ariko aragarura igicaniro. Murabona muraba ahantu hatari hari umuriro waragaragaye. Rira ko gahinyuza kabaye hariya. Agahinyuza ka mbere bivuga ko kabereye ku musozi Karumeli, akahinyuza ka kabiri ku musozi wo guhindurirwa ko, agahinyuza kagira gatatu nako kabera ku musozi Siyoni. Rero aho harabayeho agahinyuza ku musozi Karumeli kandi hariho ubukozi bwa Eliya. Kandi murabona ko habayeho umwanya waho haba ko gahinyuza. Barahawe umwanya abantu bose bariko barakora ibikorwa ngaho. Kubera iki? Kugira ngo habe igishinga ntahe cerekana ngo nuwahe umugwi uw'Imana yari irimwo iriko yigaragarizamwo, no kuvuga ngo n'umuyobozi wahe. Kandi igishinga ntahe cyari uko Imana yari guheza ikigaragaza. Rero ubu naho igishinga ntahe muri iki gihe cya nyuma kizoba ku iherezo. Hariho benshi bavuga, imigwi myinshi yo mu iyobokamana n'abayobozi benshi bavuga ngo bafise ukuri. Aho rero murabona haragahinyuza ko mu uyu mwanya umwe wese avuga yatura ngo afise ukuri, ngo Imana iri kumwe nabo. Ariko kubera ko hariho Imana imwe rudende, mpwemu yera umwe rudende, nuko rero hariho ukuri kumwe rudende. Kandi ikibanza kimwe rudende kiboneka aho inkingi y'umuriro yari kirakorera hagati mu ihanga mu mugwi. Ni muri kwa gushitswa kw'iyerekwa ry'ihema, aho niho habonetse ya nkingi nyene y'umuriro ubwayo iri kirahakorera. Ni murabe Imana yaraduhaye nk'imponjo y'imbere y'igihe. Ako saga tips akantu gasanzwe, ahubwo n'akantu karenze, akantu k'akarorero. Yaraduhaye ikibanza kandi yaratweretse ko icyo ari cyo gishinga ntahe cyanyuma, icyo cyemezo cyanyuma kuwo wobaye ari wo mugwi, wobaye ufise inkingi y'umuriro ku iherezo ry'igihe, kuwo wobaye ari wo mugwi. Aho mwako gahinyuza kanyuma Imana rero yoshingiye ntaho ubwo bukozi n'ihanga naryo baba batoranijwe n'isi nayo bazovuga bati mu by'ukuri uyu ni wo wari wo mugwi wari kurayoborwa n'inkingi y'umuriro. Nta gukekeranya, nta makenga na gatoya. Arabandanya avuga
Viendo entonces Gedeón que era ati maze gideyoni acamenya ko yari umumarayika w'uhoraho, aravuga ahatewe mwamuhoraho ndahumiwe kuko mbonye umumarayika wawe imbona nkubone uhoraho. acapura inyenyeri ya Dawidi bubamfu, maze uhoraho aramubarira ati mpore ntacyo utinya ntupfa. aracapura ku inyenyeri ya Dawidi iburyo. nuko gideyoni araheza ahubakira uhoraho igicaniro acita Yehova Shalom. kiracyari ku musozi Ofura w'Ababiyezeri na bugingo n'ubu. rero murabona muri Yohana mutagatifu ikigabane cya mbere umurongo wa 18 haratubwira hati nta muntu yigeze kubona Imana na rimwe, umwana w'ikinege aba mu gikiriza cya se niwe yayimenyekanishije. rero murabona ko uyu marayika w'isezerano yagiye ariyereka ihanga ry'Abaheburayo. nimurabe mu kigabane cya 14 ikigabane cya mbere muri Yohana umurongo wa 11 haravuga hati kandi uwo jambo yihaye umubiri abana natwe, twitegereza ubwiza bwiwe. ni gute ihanga ryari kubona ubwiza bw'Imana? ryabonye ubwo bwiza buri mu mubiri w'umuntu. nibwo buryo bumwe rudende bw'ingene ikiremwa muntu gishobora kubona Imana. bashobora kuyibona biciye mu gitwikirizo cy'umubiri. mu kuza kwa mbere hariya hari ijambo irivuga riri imbere mu muntu ryambaye umubiri, ubwiza bw'Imana. we mu kibanza kimwe yaravuze ati data nshemagirisha bwa bwiza nahoranye guhera mu ntango. reka turangize ati twitegereza ubwiza bwiwe, n'ubwiza bumeze nk'ubw'umwana w'ikinege aba mu gikiriza cya se. reka turabe nimba ari kuri 17:4 haravuga hati nagushimagije mu isi nonosoye igikorwa wampaye gukora. nanone rero data unshemagizanye nawe unshimagirishije bwa bwiza nahoranye ndi kumwe nawe isi itararemwa. nimurabe aho we yakomotse, ihanga ry'Imana muri iki gihe cya nyuma. ryaravuze riti data nshemagirisha bwa bwiza nahoranye ndi kumwe nawe guhera mu itanguriro. nshemagiza data muri iki gihe cya nyuma. iryo sengesho uwo murongo tuwugize uwacu natwe. bwa bwiza nahoranye ndi kumwe nawe isi itararemwa. ibubamfu aracapura ko inyenyeri ya Dawidi ngaha. rero dusubire mu butumwa bwiswe ngo ibibazo n'inyishu byavuga ku gitabo cy'itanguriro. kandi mwibuke yuko turi ahantu nko muri veranda. ntimugende aha, ndacyari ko ndigisha ikintu turi ko turaraba. aravuga ati ati ibyo ni biki? reka turabe umurongo banza kugira ngo tubanane. rero ikintu gikurikira dutangura kubona bike mu maso y'indengakamere n'agaco gatoya kera kariko kariyubaka hariya. ibyo ni biki? ibyo abasomyi ba Bibiliya bavyise logos canke umusigwa canke ugusigwa. rero nimurabe ingene avyita ngaha umusigwa logos, umusigwa Mesiya Kristo nico kimwe. nimurabe ikintu ngaha muri ubu butumwa bwiswe ngo ijwi ry'Imana biciye muri marayika wayo. we ngaha aratubwira
ati ni mpwemu yera aba ariko aravuga abwira amashengero yose, nk'uko Yesu yaje mu izina rya Data kandi yaravuze ati Data aba muri jewe niwe akora ibikorwa. Uko niko Yesu Kristo nawe arungika umumarayika wiwe ku munsi w'iherezo, azoba ari imbere mu mubiri w'umuntu hagati mu ishengero, kandi Kristo azokwandika izina ry'Imana yacu, izina rya Data, izina ry'umugwa w'Imana yacu, izina rya Yerusalemu musha, ari wo mugwa umanuka uvuye mu ijuru ku Mana yanje, nzomwandika ko n'izina ryanje risha. Aho niho tuzobona izina ry'Imana, izina ry'umugwa w'Imana yacu, izina rya Yerusalemu musha, n'izina rishasha ry'umwami. Nimba we abivuga uko niko nyine azobikora. Azobikora gute? Tuzobibona, kandi turiteze ko tutazotsitara igihe ibyo tuzoba turiko turabibona, kuko ni isezerano ry'Imana, kandi mu musigo wo ku munsi w'iherezo Imana izohashikiriza ayo masezerano yose. Rero nimurabe ingene we yatubarira atubwira ko hobayeho umusigwa ku iherezo ry'igihe, nk'uko mu kuza kwa mbere k'umwami hariho umukristo, Kristo ari hagati mu ishengero. Hariya babita ngo n'abakristo, ni ukuvuga mu kiringo cy'ubuntu abakristo. Ubu naho mu kiringo cy'ubwami, nimba logosi yashikina umusigwa mu kuba hari yambaye umubiri hagati mu ihanga, mbega abamukurikira bazobita ngwika abakurikira umusigwa, bazobita abasigwa. Ni ukuvuga murabona ko ngaho icyanditswe yatanze igihe yandika ati Data, Umwana, Mpwemu yera, aho acashiraho ati umwami. Muribuka icyo cyanditswe? Sinzi ko muba mugifise, sinakibarungikiye, ariko murabona aho yaradusigiyeho guhishurirwa gukomeye cyane. Hanyuma ku murongo ugira kabiri, kuko yabyanditse hejuru ngo mu kiringo cy'ibyagezwe, mu kiringo cy'ubuntu, mu kiringo cy'ubwami. Hanyuma yaciye yandikaho ngo Data, Umwana, Mpwemu yera, hanyuma aca yandika ngo umwami Yesu Kristo, hanyuma hasigaza hera hagaragara, hanyuma hagati na hagati arandika ko izina rishasha ry'umwami, hanyuma ku mpera arandika ko ngo umusigwa. Raba ni murabe ngaha izina rishasha rya Yesu, ivyashuri hana 13, 12, 19, 11 kugeza kuri 19. Rero murabona murabona ingene uguhishura ko kuza kwiba aricyo kimatanije cy'indwi kiriko kirahishurwa. Nibyo we yavuze ko vyobaye birakorerwa mu nyigisho zo mu ihema, kandi ku izina rishasha ukwizera ko kuzamurwa n'ibyo bintu byose ko vyobaye biriko biramenyekanishwa. Ni murabarabana nyavuga hano, tugarutse ngaha mu butumwa bwiswe ngo ibibazo n'inyishu ku bijyanye n'itanguriro. Aravuga ati abasomyi ba Bibiliya bavyise logosi canke umusigwa canke ugusigwa, kandi nk'uko nariko ndabivuga, igice c'Imana catanguye kugwira mu kintu kanaka kugira ngo ibiremwa abantu bashobore kugira iciyumviro c'ico yari iri. Kari agaco gato cyane kiyunguruza, iryo ryari ijambo ry'Imana. Ni byiza, Imana ubwayo yavyaye uwo mwana, ari we yabayeho imbere y'uko habaho n'akatome, akaremangingo. Ni ukuvuga imbere y'uko habaho n'imwemu kugira ngo habeho uturemangingo. Yesu yaravuze ati nshemagiza Data, nshemagirishe bwa bwiza nahoranye nawe imbere y'uko isi iremwa. Hariya kure cyane imbere y'itanguriro. Ni byiza. Muri Yohana 1 yaravuze ati ubwa mbere na mbere jambo yariho, kandi icyambere kandi jambo yari Imana, kandi uwo jambo yarambaye umubiri abana natwe. Imana ubwayo iri kirihishura igeze ahiba nk'ikiremwa muntu. Rero mwitegereze ingene yabigenjeje. Ni byiza. Nuko rero ako gaco gatoya hariya inyuma twavuga ko tutoshobora kubona na kimwe
ariko biciye mu maso y'indengakamere turashobora kubona ako karongo, ako kanyuzi hariya k'umuco. Uyu ni umwana w'Imana rwose, ni byiza. ndashobora kumubona ariko arakina mu bihe bidashira nk'umwana mutoya imbere y'urugi rwa se wiwe. Vyiza mu byo yo itangura kwiyumvira ibintu izorema. Ndashobora kumva ivuze iti nihabeho umuco. Rero ahavuga ngo mu biremwa byayo, mu mwanya kanaka wo mu nteguro yayo, uyu yaradondagoye amazina yacu ati nihabeho kanaka. Kuko twebwe ko turi abana ba data ari we muco, natwe nyene turi umuco. Kandi nimba we yararemye umuco, yaravuze ati umuco nubeho, ati nakanaka nabeho byongeye. Aho rero yo yarahejeje twemerera kuza, naho biciye mu mibereho yo kugwa twaraje tugaragarira kuri iyi si, duhura n'ubugingo buhoraho. Aribwo biravugwa kandi igihe kimwe yarabishyizeho bundi bushasha, avuga ati turi nk'ahantu kuri veranda, niho hantu umuntu ashobora kurabira neza akitegereza. Aravuga ati, yaravuze ati reka twitegereze, ati reka duvuge ku Imana ivuze iti Gabriel ingo hano. Aho ni mu butumwa buvuga ku bamarayika, ati nuze hano Gabriel, ati mu butunzi bwose bubaho imubaza bwaremwe, ati ni iki kintu gikomeye cyane kibaho gishoboka. Murabona igituma dushimira Imana kubwo kuba turi bazima, kubw'ubuzima. Kuko aho yaramwishuye Gabriel ayishura Imana ati ikintu gikomeye cyane waremye, ndashobora kubona isanzure ryose. Aho n'umuntu ariko arabirabisha amaso yo ku isi, ati isanzure ni rinini cyane, amagalagisi n'ibi bintu byose. Yaravuze ati ikintu gikomeye cyane we waremye n'ubuzima, ubugingo buhoraho. Icyo cyo kintu gikomeye cyane wewe waremye Mana. Imana yaraduhaye ubugingo buhoraho kugira ngo tubeho, atari guca gusa kuri iyi si, ahubwo kugira ngo duhure n'ubugingo buhoraho, duheze tube dushinganishije kazoza, ariko kazoza gahoraho. Nimurabe muri ubu butumwa formule y'ubumana, ingene ubumana bumeze bukora. Aha aratubwira ko iki kigabane cya 10 cyo mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, aho tubona umumarayika amanutse yururutse. Kandi we ngaha aratubwira mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana ikigabane cy'10 umurongo w'indwi, haravuga hati, atavuga icyo cyanditswe, ariko mu minsi y'ijwi ry'umumarayika w'indwi we arandika ko, kuko ibi bari babimushiriye mu nyigisho za Bibiliya, iki cyanditswe bakimushiriyemo hejuru y'ijwi ry'umumarayika w'indwi. Rero yanditse ko ngo ibyahishuriwe Yohana 11:15 kugeza kuri 19. ahazoba agira avuze inzamba, niho ibanga ry'Imana rizoba riheraherejwe, nk'uko yabariye abasabyi bayo ubutumwa bwiza, nibo bavugishwa nayo. Kandi ahavuga ngo ibanga ry'Imana, aha mu nyigisho za Bibiliya hejuru yaranditse ko, hejuru y'uyu murongo yaranditse ko amajya hagati na hagati ngo hazokuzura ibanga ry'Imana, ibanga ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo, ikimatanijwe c'indwi mu gikorwa ciwe cyo kwisubiza ibyiwe, aje nk'intare yo mu muryango wa Yuda. Ibyo byose yabyanditse amajya hagati. Reka nsubiremo ndabisome. Hazoshitswa ibanga ry'Imana, no kuvuga ibanga ry'Imana, hazoshitswa ibanga ry'Imana rizokuzura, ibanga ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo, ikimatanijwe c'indwi mu gikorwa cyayo cyo kwisubiza ibyayo, nk'intare yo mu muryango wa Yuda. Mu gitabo cy'ibimatanijwe ku rupapuro rwa 59, aho naho nyene byongeye aratubwira
el último párrafo, ku murongo wa nyuma cyangwa ukwirikirana n'uwa nyuma aravuga hati ahora vemos rero turabona este libro sellado con ko iki 7 gitabo sellos kimatanishijwe udushasharandwi es el misterio, ni ibanga ry'ubucunguzi, es un libro de redención ni igitabo de Dios. cy'ubucunguzi cy'Imana. Ahora en este tiempo rero muri iki gihe rero muri iki gihe amabanga yose ategerezwa guherahezwa gusozerwa igihe iyi ntumwa itangura kuba iriko iratangaza. Rero ngaha turafise umumarayika ahagaze imusozi, hanyuma n'uwundi mumarayika, intumwa y'ububasha iza imanutse. Uyu mumarayika ni umumarayika wo ku isi, intumwa, ariko ngaha haraza uwundi avuye mu ijuru afise isezerano umunywi w'amazi. Ibi byarandika ko ibyashyuwe 10 umurongo wa mbere na 11 umurongo wa 15. Uyu ashobora kuba gusa ari Yesu Kristo. Ari we umumarayika nkomezi ninde? Ni Yesu Kristo. Ni ukuvuga ubukozi. Nicyo gituma ikimatanijwe cy'indwi ari kuza k'umwami, kandi umwami azanana n'abamarayika biwe. Ni ubukozi bwa Yesu mu kugaragara kwe kugira kabiri, n'ubwa Eliya mu kugaragara kwabwo kugira gatanu, n'ubwa Mose mu kugaragara kwabwo kugira kabiri, cyangwa kugira gatatu duharuye mu kugaragara ukwa Yesu ko kwabaye nako kugaragara kwa Mose. Uyu ashobora kuba gusa ari Yesu Kristo, nk'uko byari bimeze mu byashuri hana rimwe. Hagati y'ibiterwa kw'amatara indwi hari ubusa n'umwana w'umuntu. Byongeye no mu kigabane cya 4, kandi warabyagiye yasa n'akabuye ka yasipi n'aka sarudiyo, kandi umunywi w'amazi wari ukikuje iyo ntebe usa n'aka simaragido. Ngaha turabona rero ko agaruka mu kigabane c'10 mu gihe aho amabanga yose yosozererewe n'ibimatanijwe bikaba byuguruye, ariko arasemerera avuga ko atagiye kigisigaye ukundi. Nimurabe ngaha arandika ko ariko arasemerera avuga ko atagiye kigisigaye ukundi, arandika ko ngo ikiringo cy'ubuntu, ubucunguzi, ukwingingira abantu. Ni ukuvuga ko uyu mumarayika niwe yavuze ati ntagiye kigisigaye ukundi, igihe cyo kwingingira abantu cyarangiye. Ariko kugira ngo ibyo vyumvikane, byumvirizwe n'ikiremwa muntu n'ibiremwa abantu, rero bitegerezwa kuvugwa n'ikiremwa muntu. Aho turabona uwo mumarayika ariko aravuga, rero dutegerezwa kuronderera ku isi ngo ninde uwabivuze ibyo. Aho rero mwebwe murashobora kumenya ngo riri hehe ijwi ry'umumarayika w'inkomezi. Murabona ingene byose biciye bugufi byoroshye. Nta n'umwe wo mu zindi ntumwa zo mu bihe by'ishengero, nta ntumwa n'imwe yigeze ivuga iti ntagiye kigisigaye ukundi, nimuyirondere. Ntayibaho ati hariho ababivuze, hariho ibibanza aho ntahariho, kuko ntibari bo. Byategezwa kuvugwa n'igikoresho icy'umumarayika w'inkomezi yobaye ariko agaragariramo ku iherezo ry'igihe, ariko aramenyekanisha izo mpinduka z'ikiringo. We arasozera arugara ikiringo cy'ubuntu, akugurura ikiringo cy'ubwami. Yavuze ko igihe umumarayika w'indwi yari gutangura kuvuza inzamba, hanyuma niho amabanga ategerezwa kucyasozerwa, kandi cyobaye igihe cyo kuza k'umumarayika. Murabona nijyara habukuza k'umumarayika, igihe kitaba kigisigaye ukundi, igihe kwingingira abantu kuba kurangiye. Twarabisomye muri iyi minsi nk'uko umenga hari mu butumwa bwe cyangwa mu iki gitondo, ubutumwa ijwi rizonyiganyiza ijuru n'isi. Muri icyo kigwa niho nasomye ndabikura mu bwenge igice cyahavuga, hari mu 2010 n'2005. Yaravuze ati kugeza n'ubu Kristo aracyari mu ijuru ku ntebe yo kwingingira abantu. Kugeza n'ubu kuza kwa kabiri kwa Kristo ni kuraba, kugeza n'ubu kuza k'umumarayika w'inkomezi ni kuraba.
ni ukuvuga ko kugeza n'ubwo we yari akiri muri kiriya gihe umwami ari nk'uwucingingira abantu. ukuza k'uwo mumarayika ntikwari bwagaragare ngo gushitswe, kuko umwami yari akiri ko aringingira abantu mu ijuru, yingingira abantu bari bagisigaje kwinjira, kuko Kristo kugeza n'ubwo aracyari ku ntebe ya data yingingira abantu n'amaraso yiwe. arabananya avuga hano mu butumwa bwiswe ngo formule y'ubumana, aravuga ati rero mu yandi majambo, mu bukozi bwo mu marayika afite inzamba y'indwi, ibanga ry'Imana rizoherahezwa, kandi mu yandi majambo hazohishurwa mu mwuzuro ibanga ry'ubumana, ibanga ry'Imana mu kuza kwa mbere kwa Kristo, n'ibanga ry'Imana mu kuza kwa kabiri kwa Kristo. Mu gitabo cy'ibimatanijwe ku rupapuro rwa 62 haratubwira 62 hepfo, haravuga hati rero mufatire ijambo ryitwa ngo ubucunguzi, kuko kugeza ku munsi aho igitabo cy'ubucunguzi kiba cyahishuwe, umucunguzi akaza kugira ngo yisubize ibyiwe ibimwegukira, nta n'umwe yoshobora kumena icyo kimatanijwe. mwebwe ntimubabaze mwe muyera, ahubwo mukora ibintu bihimbara Imana, kuko igitabo kimatanishijwe ishashara, na mwebwe namwe mumatanishijwe ishashara. mwe muyera ubwiwe niwe kimatanijwe, niwe shashara. ikimatanijwe bisigura rero, aya n'amajambo dukura muri kazinduzi, bisigura igikorwa giherahejwe. rero igihe kimatanijwe cy'indwi kiba kimenywe, ibanga ry'Imana ariyo ryagumye rimatanishijwe mu buto dushasharandwi tw'ibinyegezwa, rero riraherahezwa kugeza ku munsi aho icyo kimatanijwe kiba kimenywe, hagahishurwa ibiri imbere muri cyo. arandika iburyo ngo ikimatanijwe cy'indwi, acapura ibuye rikomeza ivuruka n'ibihe by'ishengero. hagize umuntu abaza ati niki kiri mw'uyo mufuko, mw'iyo ambaraje, baramwishyura batumenga cyoba ari ikintu kanaka, iki n'iki n'iki. aho umuntu aba ariko arakekeranya, ariko icyo kidodo umufuko ufunduruwe urugi rukugururwa, ibyahishuriwe Yohana 4. nuko rero duca tubona imbere mw'iyo pake tukabona ibiyirimwo. murabona ibyo mvuze? kandi ibyo bizobera gusa mu gihe cy'iherezo, kuko ni igihe aho ibyo byobaye biriko birakorekerwa. nimurabe ngaha hari ibyo yanditse, ibyo yadusigiye, ahavuga hati mu kuza kwa kabiri kwa Kristo guhishuriwe mu mumarayika w'inkomezi wo mu byahishuriwe Yohana 10 rimwe kugeza kuri 7, 11, 15 kugeza kuri 19. haraherahezwa, harasozerwa ibanga ry'Imana igihe umumarayika w'indwi aba yavugije inzamba. ni ukuvuga, murabona igihe we yari ihame ku musaraba mu kuza kwe kwa mbere, we mu mwanya kanaka yaravuze ati birarangiye. ku iherezo niho yabivuze, kandi mu kuza kwe kwa kabiri murabona ko ibyahishuriwe Yohana 11 hariho igice havuga ko igihe baba barangije gushinga intahe kwabo, ku iherezo aho azoshobora kuvuga ati birarangiye. nta n'umwe yashobora gukora kuri Mose, niko Mudata Branham yavuze. nta n'umwe byongeye yari gushobora gukora kuri Yesu. yarabaca hagati, akabafyukamo hagati. nicyo gituma yababarira ati igihe cyose nagumanye namye ndi kumwe namwe mu ngoro, none ubu muzanye inkoni n'amabuye ngo mumfate. abantu b'ibijuju, kuko igihe yari ngaho ntibari barigeze bubahuka kumushyira kw'amaboko, kumushyira kw'intoki. reka nsubiremo kubisoma. mu kuza kwa kabiri kwa Kristo guhishuriwe mu mumarayika w'inkomezi wo mu byahishuriwe Yohana 10 rimwe kugeza kuri 7, 11, 15 kugeza kuri 19. aho haraherahezwa, harasozerwa ibanga ry'Imana igihe umumarayika agira indwi aba yavugije inzamba. arabananya avuga hano
formire y'ubumana arabananya avuga ati ibanga ry'Imana mu kuza kwa mbere kwa Kristo n'ibanga ry'Imana mu kuza kwa kabiri kwa Kristo. Ayo niyo mabanga abiri makuru akomakomeye y'Imana. Ukuza k'umwami gufite ibice bibiri, ukuza kwa mbere hamwe no kuza kwa kabiri. Icyo kimwe n'ubucunguzi. Ubucunguzi nabwo bufite ibice bibiri, igice cyo mu buryo bw'imwemu n'igice cyo mu buryo bufatika. Nuko rero ku munsi w'iherezo ugucungurwa k'umubiri ariryo zuka ry'abapfiriye muri Kristo hamwe no guhindurwa kwa twebwe bariho turi bazima. Ubwo n'ubucunguzi mu buryo bufatika, aho mu buryo bufatika tuzoshyirwa mu bugingo buhoraho dufise imibiri ihoraho kandi hawe ubwiza. Mu butumwa bwiswe abasigwa b'iminsi y'iherezo, ngaho haratubwira kuri iryo banga ry'Imana, kandi havuga ko ibanga ry'Imana bavuga ko ari ukwizera. Ni murabe ingene wabivuga hano ku rupapuro 34 muri ubu butumwa. Haratubwira hati, tuko tubwiwe ku Vyahishuwe 10 haravuga hati, rero iki nicyo kibazo, ngaha niho nagomba gushika. Mu Vyahishuwe Yohana 10 turahashika mu minota mikeya. Mu kindi cyanditswe yaravuze ati, mu minsi y'ijwi ry'umumarayika w'indwi ibanga ry'Imana rizotegeza kuba riherahejwe. Aha ikibazo kiri hano, wewe ubandanije mw'uyo murongo muri iyi saha, mbega rizoherahezwa? Hazosangwa ukwizera? Maraki ikigabane cya 4 bizoshitswa mw'icyo gihe kugarura ukwizera kw'abana, kukwizera kwa base, ku nkomoko kw'ijambo. Arandika ko ngaho ibubamfu wibanga ry'Imana bingana ukwizera. Rero ni murabe, ari ikibanza hano, hinge turabe aho twabonye muri iyi minsi ibijyanye n'akamo karenga. We rero aratubwira mu butumwa bumwe ko rira ko kamo karenga, ako kamo byashyikirijwe muri Revera William Branham. Ariko murabe, muri ubu butumwa umukenyezi ari maso yakiriye umugabo, aravuga ati, iyo Imana isezeranye ikintu cyo gukora ku bw'ineza y'ihanga, buri gihe izokwama ibifise igikoresho ikibikoreramwo. Muri iki cyanditswe cy'inkumi 10 turabona ko turiko turaba ku iherezo ry'uyu mugani. Kugeza ubu akamo ko mu gicugu baramaze kukumva, kandi hari kavuga ganisha ku nteguza. Ariko ni murabe ibyo avuga ati, hakenewe kandi kamo, no kuvuga kandi kamo, hazokugwa kandi kamo, hazovuzwa kandi kamo. Ariko akamo ko mu gicugu nk'uko byagenze mu gihe cya Yohana Umubatizi, aho hari mwemu yera ariko aravugisha abantu kandi ariko arabategurira ukuza kwa Mesiya. Aho niho hakorewe uwo muhamagaro, humvikanye iryo jwi risemerera mu bugaragwa, kandi umugwi kanaka warateguwe ngo wakire Mesiya. Rero murabona ingene mu butumwa bw'isonga kuzamurwa yaravuze ko ibyo bintu bitatu ko we abikora biciye mu muvugishwa, kandi ko we yari yasigaje ibintu bibiri ingirakamaro cyane bibisigariza kino gihe, ijwi ry'umumarayika mukuru n'inzamba y'Imana. Ariko murabona harimwo n'akamo byongeye, kuko we mu kuza kwiwe arakora ibyo bintu bitatu. Rero mwibuke yuko intambwe ya mbere n'iya kabiri, uko kwa mbere no kwa kabiri byashyikirijwe muri Revera William Branham, kandi murabona ko byongeye we yarerekanye n'icyari cyo gukwegwa kwa gatatu ariryo jambo rivuzwe, kandi ni ndiwe niwe yari ari mu gukwegwa kwa mbere, ndiho niwe yari mu gukwegwa kwa kabiri, kandi ndiho niwe ari mu gukwegwa kwa gatatu. Kandi we yavuze ko yari kuzoba mu izo ntambuko zitatu wonyene ndiho, no kuvuga William
ari ryo ndiho. Iba a estar en la primera etapa. Yari kuba mu gukwegwa kwa mbere, mu kwa kabiri no kwa gatatu. Umurongo w'amajana 829. Vamos a ver allí. Porque él nos dejó ese escrito. Kuko yaradusigiye ibyo iyo yanditse ahantu ku cyanditswe kanaka. Ahora ahí como que Rero aha ni nk'aho umenga estamos en algo. turi mu kintu kanaka. Vamos a ver Hinge turabe si es esa. nimba ari uyu murongo. Está por aquí cerca. Uri ngaha hafi yaha. La 800. W'amajana 879. Ahí nos habla de Aho haratubwira kuri cya kimenyetso gihoraho. ahora allí estuvo Rero en el tiempo hariya del apóstol mu Pablo gihe cy'intumwa Pawulo yari ahari cuando él estuvo persiguiendo igihe we yari kwaraha a amatoteza los seguidores de Jesús. abakurikira Le Yesu. apareció, Yaramwiyeretse ndiho. pero el yo soy Ariko ndiho tenía nombre. yari afise izina, Ese nombre, kandi iryo zina él lo pronunció. we yararivuze, yaravuze ati ndi Yesu. Ya no era Aho la columna de fuego. ntiyari ikiri inkingi y'umuriro nka kuma yavugisha Mose ati ndiho yabantumye ko. Ati uko niko uzobwira abanyayisirayeli nibabaza ¿Quién te envió? ati ninde yagutumye? Yo soy Y. Ati ndiho yehewehe. Pero vean ustedes, Ariko murabona ese yo soy murabona ko uwo ndiwe ndiho igihe yambara umubiri twamumenye ku izina rya Yesu. porque Dios Kuko Imana murabona hariya yamugize umwami na Kristo. ahora para la segunda Ubu naho venida mu del kuza kwa kabiri k'umwami Reverend William Branham yaravuze ku rupapuro 134 ko uyo mpwemu yera yagumye ari hagati mu ishengero, ati ari hagati muri twebwe mwaka kanya nyene. Señor, ese Espíritu Santo Uyo mpwemu yera por medio yamaze igihe aba ariko azarakora biciye mu ntumwa. en el tiempo Kandi del hermano Branham, mu gihe lo cya vemos Mandata Branham orando. turamubona kandi ariko arakora. Kandi rero yaravuze ati uyu mpwemu yaradufise nihagera aho yambara En la umubiri persona de Jesucristo. muri Yesu Kristo, Entonces, le nuko coronaremos rero tuzomwambika urugori y lo igitsibo, reconoceremos. tuzomumenya tumwemere nk'umwami w'abami n'uganza abaganza. Ahora, un espíritu no Rero puede ser impwemu coronado. ntiyoshobora kwambika urugori igitsibo, Hacerse carne. itegerezwa kubanza kuba yambaye umubiri. Rero kuba imaze kuba iri imbere mu mubiri itegerezwa kuba ifise izina. De eso estuvimos hablando. Ibyo twarabivuze ko ku mugoroba. Vamos a ver de allí. Reka turabe aho ko twoshobora gukuramwo ibyo twokuramwo. Imana itwemereye tuzokumvikanisha iyo audio yari minota ingahe nk'igihimba cy'isaha. Hablamos de todo un poco. Ariko twaravuze mwo nka vyose, twariko turavuga ku ibyo bijyanye na ndiho ari mu mbere mu mubiri n'iby'izina, Que Dios ingene inspira Imana ihumekera en algunas ocasiones. no mu nshuro zimwe zimwe Mismo pone, yo nyene ubwayo le vas a poner por nombre. ikita umuntu izina kanaka. ¿Cuánto? Ni minota ingahe? Minota 10. Para mí fue una eternidad ahí. Kuri jewe byabaye nk'ibihe bidashira byose. Como que fue muy condensado. Iyo minota yabaye iminota itsindagiye. Ahora, miren aquí en esa. Nimurabe solamente leer el ngaha escrito. ngira ndabasomera ibyanditswe gusa. Dice el nombre Aravuga ati William izina estaría William en todas ryobaye las riri etapas mu ntambuko zose, mu gukwegwa kwose. del cuarto Elías, Intambuko zose za Eliya wa kane na Eliya wa gatanu, para la tercera etapa kubwo gukwegwa kwa gatatu kwihema. es el yo soy Ni ndiho manifestado ahí agaragaye en medio del pueblo. hagati mu bantu ariko arashyitsa igerekwa ry'ihema. Y por eso es que hubo ese Nicyo cambio gituma habayeho impinduka de ese tiempo para acá. guhera muri kiriya gihe kugeza Como ubu. ese nombre ha estado N'ingene en el iryo pueblo. zina rimaze igihe riba riri hagati mu bantu. Ahí es donde le dice. Rero aha niho yamubwiye ati izina ryawe ryanditswe hariya ku musozi. Y él dice, Aravuga ati Branham, Marion. Branham ariko si izina na Marion si izina. Ariko murabona cuando él coloca ahí igihe yashiraho ngaho los picos udusunwa tw'imisozi, udusonga y tw'imisozi las letras, n'indome,
y pone las 3 etapas. aca ashyiraho gukwegwa gutatu intambuko zitatu ariyo ya masonga manini manini, gukwegwa kwa mbere, kwa kabiri no kwa gatatu. Aho rero acavuga kuri ibyo byose. Rero aho yaravuze ati no kwijana na kabiri bubamfa amajya hejuru, aravuga ati izina William, ugukwegwa kwa mbere, kwa kabiri no kwa gatatu. Rero iryo ni ndiho, will I am, ndiho, ndiwe. Rero uyo ndiho, ndiwe arafise izina. Hari ikibanza ngaha hatubwira hati reka turabe ngaha mu butumwa bwiswe ijwi ry'Imana biciye muri marayika wayo, haratubwira mu gace kamwe hano rero ku munsi w'iherezo hategezwa kugaragara uwo mumarayika w'umwami Yesu Kristo hagati mu ishengero, kandi Imana izobirika irakora, izobirika iravuga biciye muri uyo mumarayika. Imana biciye muri mpwemu wayo iriko iravuga biciye muri uyo mumarayika, ari wazoba ari hagati mu ishengero, kandi wazoba ari umumarayika ntumwa w'icyo gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka n'uw'ikiringo cy'ubwami. Muri uyo mumarayika Imana izohashira, Kristo azohashira izina ry'Imana, izina ry'umugwa w'Imana yacu n'izina ry'iwe rishasha. Umuntu guhakana ko ibyo bizogenda uko ni uguhakana Bibiliya. Umuntu atabitahura abisome abyizere. Ibyo rero udatahura mu mwanya uzobitahura hanyuma. Bizoba bibangikanye nuko byagenze mu kuza kwa marayika w'isezerano mu mubiri w'umuntu mu myaka 2000 iheze, aje mu mubiri w'inyama witwa Yesu canke Yeshua nkuko ubo babifuje kumwita. Rero Kristo azokora mu buryo bubangikanye nkuko byagenze mu myaka 2000 iheze. Bizoba bibangikanye n'ibyabereye muri Yesu, ari we yavuga ati naje mu izina rya Data. Uyo mumarayika azoza mu izina ry'umwami Yesu Kristo, kandi azoza mu izina rya Data, kandi byongeye azoza mu izina ry'umugabo wo mu ijuru. Rero nimurabira ibanga rikomeye cyane Imana imaze igihe ibiriko irarimenyekanisha. Nimurabe mu butumwa bwiza amajambo y'intasho yahawe abungere mu 2009 yaratubwiye ati ibyo byose bizoba byanditse kunesha mu unesha, kandi bitubisomye bibone kumengana nk'ibintu bitatu: izina ry'Imana, izina ry'umugwa w'Imana n'izina rishasha ry'umwami. Ariko ibyo bitatu ni rimwe: izina rihoraho ry'Imana, izina ry'umugwa w'Imana yacu n'izina rishasha ry'umwami ni rimwe. Niryo nyene ryahawe Mose mu kigabane cya 13:13 kugeza kuri 15 cyangwa kuri 16 mu kuvayo. Mbega unesha azobitahura gute niyarihabwa? Ibyo reka tubyihoze, we abe ari wazobikemura, azabikemura wenyene n'Imana. Azasuzume ashakashakishe be n'Imana ingene muri we hazoba hari iryo zina ry'Imana n'iry'umugwa w'Imana yacu n'izina rishasha ry'umwami. Byose bizoba biciye bugufi, kuko n'Imana niyizobikora. Unesha ibyo azobagenewe gukora bizoba ari kuvyemera Imana niyabimwereka. Jewe naramaze kubimenya, ndazi ndemera kwivya ari uko, kandi ndazi ko Imana yabikoze mu ubwo buryo, kandi ndemera iribanga, ndarizi iribanga, kuko aho niho hari urufunguzo. Mwibaze nimba urufunguzo ruhari cyangwa rutahari. Igihe yari karamwirika iyerekwa ry'ihema yaramubari mu marayika, yaramubari ati mbe kuribuka rya zina wagumuze urashaka kumenya urondera, kandi nta zina ribaho rikomeye cyane kurusha izina rishasha ry'umwami, izina ry'umugwa w'Imana yanje. Rero murabona we hanyuma yaravuze ati binzotegezwa kubyigumizamwo, sinzobivuga.
arabananya avuga hano mu butumwa bwiswe ngo formule y'ubumana. Tubandanye imbere gato haravuga ati nuko rero dutegerezwa kuba tujyamiye amajanja, kuko hamwe n'uko guhishurirwa ibanga ry'Imana rizoherahezwa, rizosozegwa. Mu byahishuwe ikigabane cy'icumi, igihe umumarayika w'inkomeza amanuka avuye mu ijuru afite agatabo kazinguriye mu kuboko, ari Kristo. We aza afite igitabo gihesha uburenganzira. Muri icyo gihe niho ibanga ry'Imana riherahezwa, risozegwa, rikamenyeshwa abatoranijwe b'Imana bo ku munsi w'iherezo. Mu butumwa bwiswe ngo Kristo n'ibanga ry'Imana rihishuwe, turabwirwa ku rupapuro 29 haravuga hati ni nk'ibi nk'akarorero. Reka tubigereranye n'ibimatanijwe indwi. Imana yarakoresheje Martin Luther kugira ngo abo umutwe wa kiriya gihe cy'ishengero, yarakoresheje Yohana Wesley kugira ngo asohore ba bandi no mwabo bandi yo yariko irahishurira muri bo buri gihe cy'ishengero. Aracapura inyenyeri ya Dawidi iburyo. Ibyo byose twarabibonye turiko turiga Bibiliya, ariko ubu naho mu minsi ya nyuma impamvu y'ingene iki ari ikintu gikomeye, aricyo yo yavuze ko ikerekana iyo mituragaro ndwi, ndetse no kimenyesha amakuru life mu Cyongereza haragaragaye ifoto y'igicu n'umuco umeze nk'umuzingi. Ibyo ntibigeze bashobora kubitangira insiguro, kugeza na n'ubu ntibanabisigura. Arandika ko ngaha ngo umumarayika agira indwi mu gicu cy'abamarayika. Oyo heza akaba ari uw'umunani, kuko haruyemo umwe Data Branham yaravuze ati w'indwi, ati namubonye atandukanye cyane n'abandi, yari afite igikiriza kinini nk'uko n'amababa yiwe akarishe. Aramuvuga ingene yari ameze, ati we niwe yari afite ikimatanirwe kigira indwi, aricyo nakigumanya ari nk'ikibazo mu bwenge bwanjye, ubuzima bwanjye bwose. Ibindi bimatanijwe abandi bamarayika nabo egome bari bakomeye kuri jewe, atari ko mwebwe ntimwokwibaza ibyo yasiguye wowe indwi wewe. Aravuga ati ariko yarambariye ko nojya hariya nkarindira ayo mabanga nohishuriwe, kandi ibyo byari byabaye amezi menshi imbere y'uko biba nk'uko twabibonye bishikijwe. Byabaye neza nk'uko nari naravuze ko bizoba. Ibyo mwarabibonye kuri fotografi y'icyo gicu. Haboneka uwo mumarayika mu ruhande rw'iburyo ajya ariko aramanuka, ingene ameze n'amababa yiwe ashanje n'umutwe wiwe umeze nk'uraramiye inyuma. Aho biraboneka mu buryo butunganye kw'iyo foto, kandi ibyo byari byavugiwe ngaha amezi menshi imbere y'uko biheza bikaba. Rero we yamubonye mu maso yiwe hararamye. N'ikihe gihe aho naho twabonye Eliya ahindukiye inyuma, we yarahindukije umutwe wiwe yitegereza, araheza abona ibivunji n'umwotsi hejuru y'ubutaka bwa Amerika. Ubwo bwari ubukozi bwa Eliya, uwo ni umumarayika. Rero aho murabona aho we yariko araraba igihano cy'Imana. Ibyo byari byaravugiwe ngaha amezi menshi mbere y'uko biba, kandi yaratubwiye ko byokoranyirije hamwe umubiri w'abizera kugira ngo babihishurirwe, bibazane ku kaburungu ka nyuma. Utugozi twose twirebanga twari twagumye turekera aha muri marge mu butumwa ku rupapuro rwa 29 arandika ko ngo buri gihe cyose cyahishuriwe mu mumarayika wacu wa buri gihe. WMB ni ukuvuga William Marion Branham mu burengero muri Tucson. Ni ishusho n'urugero yashushanije Eliya wa gatanu muri Amerika. Hejuru arandika ko ngo umumarayika wa Yesu arindiriye ko huzura ishengero. Kristo rero aheza ave ku ntebe yo kwingingira abantu, amuhe igitabo gihesha uburenganzira, igitabo cy'ibimatanijwe indwi. Ibyahishuwe 10 rimwe kugeza kuri 11 na 11 rimwe kugeza kuri 14. Rero
yategerezwa kuba ari ese ministerio ubwo bukozi bwategerezwa kuba buri icyo gikoresho cyategerezwa kuba kiri ku isi kirindiriye a que se completara ko el número huzura de los escogidos. igitigiri cy'abatoranijwe kugira ngo rero umumarayika w'inkomezi afate igitabo akimuhereze Tenía que estar ¿dónde? En la yategerezwa tierra. kuba ari hehe ku isi. Vuelvo a leerlo. Cada reka nsubire mu fue kubisoma revelada buri gihe en su cyose ángulo. cyahishuriwe mu mumarayika wacyo wa buri gihe. wemebe William Marion Branham mu burengero muri Tucson Tipo y figura del yashushanije tiempo de Eliya agira América, gatanu muri Amerika arindiriye ko huzura ishengero. y Cristo salga Kristo del rero aheze trono de ave ku ntebe yo intercesión kwingingira abantu y le dé aheze el título de amuhereza propiedad. igitabo gihesha uburenganzira igitabo cy'ibimatanijwe indwi ibyahishuwe 11:11 na 11:14. nimba we Descendió yaramanutse yarururutse y le entregó el libro. akamuhereza igitabo akagihereza umuntu, ¿Cómo se lo va a llevar para atrás otra vez? mbega ni gute aheza akasubira kugisubirana inyuma kugisubiza Tiene que inyuma? quedarse en la tierra gitegerezwa kuguma ku isi y tiene que ser llevado kandi por gitegerezwa kuba kiriko kiratwagwa n'ikiremwa muntu, animales. kitariko kiratwagwa n'ibikoko, ibimasa, ibitungwa. No puede estar cargado nticyoshobora kuba denominacional. kireruwe ku bitugu by'amadini, imikogote y'amadini bariko baragerageza gukora igikorwa Imana hanze y'ubugombe bwayo. Umurongo wa 45. murabona Ninguna denominación nta dini na rimwe cargar rishobora kurerura gutwara igitabo gihesha uburenganzira, una persona yaba n'umuntu n'umwe que tenga esa inclinación a afise uko guhengamira mu ishyirahamwe mu idini. Abo rero ni ibikoko, tienen que ser seres humanos escogidos de Dios. gitegerezwa kurerurwa n'ibiremwa bantu abatoranijwe n'Imana. Ahora sigue diciendo aquí, rero arabandanya avuga hano, por lo tanto conociendo el Nuko rero, misterio de la fórmula de la amaze divinidad, kuba azi ibanga rya formire y'ubumana, estamos adelantados, tumaze kuba tubizi kugeza ubu tugeze kure, siendo preparados kandi para recibir turiko lo que falta de turategurirwa parte de Dios, kwakira ibisigaye bivuye ku para Mana recibir la revelación kugira ngo del turonke misterio uguhicurwa de Dios kw'ibanga que será ry'Imana consumado ariryo rizoherahezwa en el tiempo final. rizosozererwa muri iki gihe cya nyuma mu kuza kwa kabiri kwa Kristo, kugira ngo ivyo biduhe ukwizera kutubashisha guhindurwa no kujyanwa na Kristo mu mazimane y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Formire, hariho ubutumwa bumwe yabwise ngo La fórmula formire y'ukuza kwa kabiri, uburyo bw'ingene haba ukuza kwa kabiri, aho kuri ku mutwe w'amajambo hejuru kuri formire arandikaho ngo M2 guteranya E5 bingana a J2 J2. y después dice hanyuma para cyavuga simplificar, kugira ngo umuntu abisemplifie abigire mu mfunyapfunyo, yanditseho ngo M2 gushyira ko E5 bingana ukuza kwa kabiri k'umwami o la segunda venida cyangwa de Cristo. ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Niko yanditse ko ngaho. Ahora miren en la página ni murabe ku rupapuro rwa 88 del párrafo ku murongo w'amajana 753 ahí nos dice ngaha haratubwira los 7 truenos de revelación, imituragaro yo mu byahishuwe cómo prepararse ariyo para la yereka gran umugeni ingene fiesta yitegura de kubwo kwizera guhambaye ko y encima kwimugwa. escribe los 7 hejuru truenos arandika ko ngo muestran imituragaro indwi cómo irerekana prepararse para la ingene fe de traslación. yitegura kugira ngo aronke ukwizera ko kwimugwa ko kuzamugwa. Los 7 truenos imituragaro ndwi muestran cómo irerekana prepararse ingene para la fe yitegura de traslación. kugira ngo agire ukwizera ko kwimugwa ko kuzamugwa. avyandika O ko sea que esa es hejuru la preparación ni ukuvuga ko ukuntu kwitegura que trae los 7 truenos, ni ugutegurwa kuzanwa n'imituragaro por indwi, boca de ese ángel fuerte, ari biciye mu kanwa k'uwo mumarayika su w'inkomezi. iglesia. ivyo biramenyesha ishengero ryiwe. nimurabe mu butumwa bwiswe twasomyemo gace gatoya mu minota mikeya ijwi ry'Imana biciye muri marayika wayo, haratubwira hati igitwikirizo cy'umubiri kiba gisizwe na mpwemu yera, marayika w'isezerano ariko aba muri ico gitwikirizo cy'umubiri. kandi muri marayika w'isezerano hari Imana, ni ibanga ry'Imana Data na Kristo. Kristo marayika w'isezerano arimwo Imana, hanyuma mu mubiri w'inyama aho aba iyo iraheza rero ikaba ingoro muntu ibiremwa abantu bose, kuko ni ingoro za kimuntu. abizera ni ingoro muntu izo Imana ibamwo. mu gitabo cy'imirongo ku rupapuro rw'107 ubu turiko turabona
iri banga ry'Imana los seres humanos. mu batoranijwe mu biremwa abantu muri twebwe. Página 107, Urupapuro rw'ijana párrafo n'indwi 927. umurongo w'amajana 927 haravuga hati Dios expresado en Jesucristo. Imana igaragarijwe muri Yesu Kristo ari we yabaye yaba data aba n'umwana aba na mpwemu yera, umwuzuro w'ubumana mu mubiri. Rero umwuzuro wuzuye w'ubumana mu buryo bw'umubiri hagati mu ishengero ryayo ukurengera byose. Iburyo haracapura ku inyenyeri ya Dawidi. Ibintu byose Imana yari iri byacuranuriwe mu ishengero, byacuranuriwe mu ishengero. Abizera atari mu madini, atari mu mpene. Rero mwibuke ko atari abo mu madini bose bari mu kwihenda, kuko harimo umugwi ukomeye wo muri bo binjira, abo ni inkumi z'ibijuju, nabo ni inkumi. Kandi muri uyo mugwi nuwo banditswe mu gitabo cy'ubugingo, abo egome barashobora gufutwa. Rero ibyo byabaye kubera ko batigeze baronka umwanya wo kumviriza ubutumwa canke kubera ko bagiye barahendwa n'abayobozi. Ibyo biri mu gitabo cy'ibimatanijwe. Igihe we aba ariko aravuga ku ihangiro ry'ikimatanijwe cy'indwi, urupapuro 481 mu gitabo cy'ibimatanijwe haravuga ati rero turabona ko izo yabaye amahangiro atatu mu guhishurwa kw'ikimatanijwe cya gatandatu. Ubwa mbere aravuga ayo mahangiro atatu, hanyuma niho aca avuga ku ihangiro ry'ikimatanijwe cy'indwi, ari ryo ari ibanga ririmo ibintu bitatu. Aho hariko aravuga ku ikimatanijwe cya gatandatu, amahangiro atatu yo guhishurwa kw'ikimatanijwe cya gatandatu. Ubwa mbere, inkumi z'ibijuju zitegerezwa guca mu gihe cy'umubabaro mwinshi kugira ngo batyorogwe. Bo bategerezwa gutyorogwa kubw'icyaha cyo kutizera, kubwo kuba baranse ubutumwa. Ibyo byabereye mu gihe cy'umubabaro mwinshi, kandi turabona ko ibyo bisozerwa mu kigabane cy'indwi cyo mu byahishuwe hagati y'ikigabane cya gatandatu n'icy'umunani. Bobo aho baba bamaze gutunganywa kandi barajeje bahagwa imyambaro yera, umwe wese muri bo arandika ngo Mateofaniya hejuru. Rero abo si umugeni, ahubwo ni ishengero, kuko mwibuke gukwegwa kwa gatatu ni kubwa bamaze kuzimira, kubw'ishengero muri rusange arizo nkumi z'ibijuju no kubw'umugeni. N'abantu batunganye kandi beza, kumbure batigeze baronka amahirwe yo kwakira ubutumwa canke mu buryo kanaka bahumishijwe n'abavugishwa b'ibinyoma, bakaba batigeze baronka amahirwe. Ariko nankeka n'abantu bari sincere mu mitima yabo, kandi Imana irazi imitima yabo. Aho rero niho batyororewe, batunganyirijwe. Murabona Imana irazi iki umutima. Nimurabe hano aho twasomye hepfo arandika ko umwuzuro w'ubumana bingana Data, Umwana na Mpwemu Yera. Hejuru naho 1, 2, 3, 30 arandika ko ngo Data, Umwana na Mpwemu Yera. Hanyuma umurongo wa kabiri arandika ko umwuzuro w'Imana muri Kristo Yesu. N'uwundi murongo umwuzuro w'Imana mu ishengero ryayo. Ibubamfu kuri uyu murongo wose uragutse, ni nk'igihe nko mu ishure mu byigwa byo kubaza haba hariho umurongo akavuga ati capura intebe, ariko ntutangure kuyicapura ari nini, kuko iyo ntebe woyisanga iri hanze y'urupapuro.
atucapure ntoya kuko ngira ndakubwira ubunini bw'iyo ntebe rero utegezwa kumenya ko hategezwa kwinjiramwo intebe aha acapura piramide n'ibihe by'ishengero bigakwira kuba bunini bw'iyi paragrafe no kuvuga tegezwa gushira ko piramide ugitangura umurongo n'ibihe by'ishengero birangira mu gice cy'amajya hepfo aha rero randika ko mu gice cy'amajyi inyuma ngo kibanza cyo hanze kuko aragura igice utera mu by'amajya hepfo akashyira ko ikibanza cyo hanze hama agacemo ibice mu bihe by'ishengero akandikaho ngo ikibanza cy'ahera hanyuma mu ibuye rikomeza ifuruka yandikamo ngo ikibanza cy'ahera cyane ku ruhande rwo mu kibanza cyo hanze ibubamfu arandika ko ngo umubiri hejuru y'ikibanza cy'ahera amajya hejuru arandika ko ngo impwemu mu ibuye rikomeza ifuruka naho yandikaho ngo ubugingo aha biracapuye icyo gicapu niho kiri hano rero murabona ingene biciye mu kanwa biravugwa bikumvikana bikizegwa bikandikwa ni inzira kanaka bicamwo ni processus bicamwo ni murabarabana nyavuga ijwi ry'Imana biciye muri marayika wayo ti none hazoza gute azoza hehe kandi umwami azoza gute mu kuza kwe kwa kabiri ku munsi w'iherezo iryo ni ryo banga riri mu kimatanizwe cy'indwi cyo mu byahishuwe ikigabane cy'umunani umurongo wa mbere ukabandanya ariryo rituma haba agacerere mu ijuru nk'umwanya w'igihimba cy'isaha irihishuwe mu ijuru abamarayika batari bazi iryo banga kuko Kristo ubwiwe avuga yuko atanumwe baba n'abamarayika mu ijuru bazi igihe hazobera uwo munsi n'iyo saha ibyo biganisha ku kuza k'umwami ku munsi w'iherezo cyangwa igihe cya nyuma mu gitabo cy'imirongo harimo umurongo wakuwe mu butumwa ngo Kristo n'ibanga ry'Imana rihishuwe ipapuro 106 ku murongo 923 ngaha naho ni mu butumwa nk'ubu butumwa ni ku rupapuro rwa 14 aha aratubwira reka dusome mu gitabo cy'imirongo haravuga hati ibyo nibyo ngomba kuvuga ko ndabibwira ishengero muri iki gitondo ibanga rihishijwe Imana yagumanye mu bwenge bwayo uhereye isi itararemwa n'ingene ryagiye riza rirahishurwa kugeza dukeze kuri iyi saha nyene turiko turabamwo hanyuma mwebwe muzotahura mu buryo bufoboye ibiriko birakogwa ibyo ari byo Imana rero ibyo vyose bifise imbere muri yo kandi nibanga icyo gituma habaye agacerere mu ijuru hafi nk'umwanya w'igihimba cy'isi ngaha mu gatabo arandikamo hejuru y'uyu murongo igihimba cy'isaha cy'agacerere ibubamfu amajya hejuru arandika ko ngo ibanga kandi imituragaro ndwi yaraturagaye Yohana arabuzwa kuyandika ukuza k'umwami icyo ni ikintu kugeza n'ubu yo itarahishura ingene azoza n'igihe azozira kandi ni byiza yuko atabimenyekana iki egome we yaravyerekanye cyangwa arabihishurira muri buri kigereranyo tubona muri Bibiliya nicyo gituma Bibiliya ari guhishurwa kw'ibanga ry'Imana muri Kristo Bibiliya ni ukugaragazwa kw'ihangiro rimwe rudenda Imana yari ifise no kuvuga ihangiro rimwe yo yashaka kuzoshikiriza muri Bibiliya yose nuko rero ibyakozwe byose by'abizera muri Bibiliya byabaye ibigereranyo kugira ngo bishushanye iryo hangiro rikomeye ry'Imana ubu rero muri iyi minsi y'iherezo yo yabihishuye kandi yabyerekanye hejuru k'uyu murongo 923 arandika ko ngo gacerera igihimba cy'isaha ukuza k'umwami bingana Mose na Eliya gute kandi azoza ryari ivyo ntivyari bwahishugwe aratapura ibubamfu ibuye rikomeza ivuruka n'ibihe by'ishengero hepfo ngaha mwaka gatabo
O sea, en el mensaje escribe, ni ukuvuga mu butumwa arandika ko ngo ukuza k'umwami ikimatanijwe cy'indwi ibubamfu utera ujya hejuru. ¿qué es la venida del Señor? Ukuza k'umwami ni iki? El séptimo sello. Ni ikimatanijwe cy'indwi. ¿O qué es el séptimo sello? Pues la kuko venida del ikimatanijwe cy'indwi ni ukuza k'umwami. Señor. Ahora sigue diciendo, Arabandanya avuga ati y ahora así como Dios rero habla en el antiguo nk'uko pacto, imana yavuga mu isezerano rya kera ivuga kuri marayika wayo, hama birerekana ko hazoza marayika wayo ari we ari mu imana, azoza mu ngoro yayo, ingoro yayo muntu yo ku munsi así como el w'iherezo. ángel que estuvo en medio del Nk'uko pueblo hebreo, hablando a través de los profetas, usando velos de carne, templos humanos temporeros, en lo que mu llegaba isezerano el rya templo kera que él crearía, en el cual cumplirían imana toda yagiye la iravugisha profecía marayika wayo mu ngoro bantu. a la primera venida del Señor. En la página 78 Ku rupapuro rwa 78 de este libro de citas, muri iki gitabo cy'imirongo, párrafo 669, umurongo w'amajana 669 nos dice, eso es exactamente las mismas bases que ellos rehusaron a Jesús. aratubwira hati niryo fatiro ryatumye banka Yesu. Bo bari bugaraniye mu madini yabo n'abaherezi bitwa ngo bejejwe n'inyubako zejejwe n'amashengero yejejwe n'ingoro zejejwe, ariko bo barananiwe no kubona imana iri mu ngoro yayo ya kimuntu. Tú siendo hombre te haces Dios. Ati wewe uri umuntu ariko uriko wigira imana. Murabe ubo bari bameze nka Datani kandi bari bitwa ngo bameze neza, byamye biba bigenda gutyo. Bo barananiwe no kubona Yesu mu ngoro yiwe, imana igaragariye mu mubiri. Aca kuri ibyo rikomeze Afrika n'ibihe by'ishengero iburyo Y arriba escribe Dios hejuru arandika ko ngo imana mu ngoro yayo muntu. Ahora miren, Nimurabe en el mensaje Cristo es el misterio mu de butumwa Dios bwiswe revelado. Kristo n'ibanga ry'Imana rihishuwe ku rupapuro rwa 34. Ahí nos dice Aho haratubwira Pablo lo vio Paulo después que había muerto, yaramubonye yari yaramaze gupfa, después de haber sido sepultado, yaramaze resucitado y guhambwa expulsado del mundo de akazuka fuego. akagaragarira mu nkingi y'umuriro, ariyo yayoboye abanyayisirayeli. Siendo judío, nunca Pawulo había ari llamado umuyahudi aquello Señor. namba ntiyari gushobora kumwita umwami uretse gusa yamumenye nka wa wundi uko yari areje, ariko ari uyu munsi n'ibihe byose yamwise umwami kuko yamumenye. Él le dijo, en otras We palabras, yaramubariye mu yandi majambo yo soy el mismo ati Pawulo Dios que fui ndi ayer, ya y mana ahora nyene aquí estoy imwe en la narindi misma luz. ejo n'ubu ndi ngaha muri wa mucyo nyene inkingi y'umuriro. Escribe a la derecha el pilar de fuego, Arandika ko iburyo ngo inkingi que y'umuriro conversó con Moisés en la imwe zarza yayagira na Mose mu gisaka kirurumba yari yayindi nyene. Mw'uwo mwanya rero yari iri ngaho ubundi bucasha mu mucyo. con razón después en el libro Nicyo de los gituma Hebreos, hanyuma mu gitabo Pablo cy'Abaheburayo podía separar la Pawulo ley y la yarashoboye gracia, gutandukanya ibyagezwe n'ubuntu, porque él se encontró kuko con we la misma yari columna de yarahuye fuego n'aya que le nkingi dijo, nyene "Yo soy y'umuriro Jesús, iramubarira a quien iti tú ndi persigues". Yesu uri Y kurahama. ahora aquí está hoy Rero de la ubu misma naho manera. irahari ngaha muri Misma bwa columna buryo de nyene fuego, ya nkingi nyene y'umuriro ikirigaragaza yishingira intahe cyo Está kimwe nyene revelando el misterio de Dios iriko irahishura escondido ibanga desde la ry'Imana fundación del ryahishijwe mundo. uhereye isi itararemwa. Murabibona El misterio arandika de ko Dios. ngaha ngo ibanga ry'Imana, Y escribe arandika a la derecha hacia abajo iburyo amaja en hepfo dos líneas, imirongo ibiri. su iglesia es Cristo Ishengero revelado. ryayo ni Kristo El ahishuwe, pilar de fuego inkingi y'umuriro revelando el misterio de iriko Dios. irahishura ibanga ry'Imana. ¿Quién revela el misterio de Ninde Dios? ahishura ibanga El ry'Imana? pilar de fuego. Ni inkingi y'umuriro. No es el pilar de fuego que vio el reverendo William Mbega Branham inkingi y'umuriro siyo Revera William Branham yabonye mu iyerekwa ry'ihema iriko ivugisha Dando a ubundi conocer el muntu, misterio del iriko iramumenyesha ibanga ry'ikimatanijwe cy'indwi. y al frente Imbere también escribe, byongeye la ngaha harandika ko columna ngo de fuego está inkingi revelando y'umuriro el misterio de iriko Dios. irahishura ibanga ry'Imana. Ahora sigue diciendo, Arabandanya avuga todos estaremos escuchando la ati voz de twese Dios. tuzoba turiko turumviriza ijwi ry'Imana biciye muri marayika wayo. Twese tuzoba turiko turumviriza ijwi rirenga ry'inzamba cyangwa inzamba y'iherezo, ijwi ry'umumarayika mukuru, akamu karenga, ijwi ry'umumarayika mukuru n'inzamba y'Imana. Tres cosas. Bya bintu bitatu.
umumarayika mukuru ni umumarayika nyamukuru, umumarayika ntumwa w'ikiringo. Ku rupapuro 54 mu butumwa bwiswe Kristo n'ibanga ry'Imana rihishuwe, nimuraba haratubwira ati mwebwe ni byiza murashobora kubona ubutumwa bw'igihe cy'iherezo n'igituma bwanswe, murashobora kubibona. Si idini na rimwe no guhishurirwa gusa kw'ibanga ryayo. Imana ntimenyekanira mu idini, ahubwo imenyekana biciye mu guhishurirwa. Si idini na rimwe no guhishurwa gusa kw'ibanga ryayo. Imana ntimenyekana biciye mu idini, ahubwo bimenyekana biciye mu guhishurirwa. Murabe ni Imana mu mubiri wayo, Kristo mu mubiri wiwe umugeni. Mwene data, yari Imana igaragariye muri Kristo. Aradondagura rimwe, yabaye Imana igaragariye muri Kristo, hanyuma arandikaho kabiri, hanyuma Kristo agaragariye mu mugeni. Nk'uko Imana yakuye umugore mu mubiri wa Adamu, naho hanyuma we yahavuye akagwa, cyo kimwe yakuye mu mubiri wa Kristo. Byongeye yakuye umugore mu mubiri wa Kristo, umubiri wiwe ariryo ari jambo ryiwe, kandi irikira sohora umugeni atazogwishwa n'amadini canke zandemeye. No kuvuga umugeni atazogwa, havuga ati nta nubwo azonatsitara, kandi irikira sohora umugeni atazogwishwa n'amadini canke zandemeye. Oyaye mushinga nta ariko aragaruka ku ijambo ritavanze ry'Imana, atakurisukiranya, ariryo ririko riragaragara. Arandika ko iburyo umugeni ntazigera agwa. Mbega umutekano! We rero uraheze ukavuga uti sinzigera ngwa, sinigeze ngwa, kuko ndi igice cyo mw'uyu mugeni. Arandika ko ibubamfu amajya hejuru ngo umubiri ni ijambo. Arabandanya avuga ijwi ry'Imana biciye mu mumarayika wayo, ati kandi inzamba y'Imana cyangwa ijwi ry'Imana, ubutumwa bw'Imana bwo ku munsi w'iherezo, ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, uburimwo imigisha ituma habizuka no guhindurwa, kugira ngo turonke ukwizera kudushoboza guhindurwa abizera Kristo, n'imigisha ku ihanga ry'Abaheburayo. Nimurabe mw'ubu butumwa, Imana ya Eliya iri hehe? Aha we aratwereka, aratubwira ati kandi umusozo ukomeye wo kugaragara ko Imana ya Eliya uzobera mu ihema nini, katedrale rinini ryasezeranye ko rizogaragara. Hazobera igice gisozera cy'Imana ya Eliya igaragariye hagati mu iyobokamana ry'Abakristo. Aho rero ni ihanga ry'Abaheburayo aribo bagumye baza barashakashakisha Imana ya Eliya, bakaba bibaza bati mbega Imana ya Eliya irihe? N'Abakristo nabo baribaza bati mbega Imana ya Eliya irihe? Bazoheza bayibona igaragariye hagati mu ishengero mugeni ry'Umwami Yesu Kristo, mu ntambwe y'igihe cy'ubuye rikomeza imfuruka, igihe cya zahabu cy'ishengero ry'Umwami. Byoroshe cyane gutya. Nicyo gituma buri gihe yazara avuga ati byoroshe cyane gutya, nuko byari kuba biciye bugufi byiyoroheje cyane. Kandi ibyo bizoshitsa amasezerano y'Imana yose yahawe ishingiro ry'Umwami Yesu Kristo n'ihanga ry'Abaheburayo ku bijyanye no kugaragara kw'Imana igaragariye ku munsi w'iherezo, ahazoba hari ubukozi bwa Eliya, ubwa Mose n'ubwa Yesu buriko buragaragazwa na mpwemu yera. Kandi nta nkeka hazoba hariho umugabo, nta nkeka. Ni ukuvuga ibintu birimo logike byumvikana. Je ndiko ndiyibaza, umuntu aribaza, reka tujye nk'ahantu kuri veranda, kuri balko ku yindi ncuro, we yovuga ati kandi nta nkeka, ati nta nkeka tuzotegezwa kuba hariho umuntu winyeganyize mu bwenge bwawe. niko mwe data Branham yavuze igihe kimwe, ati nta nkeka hazoba hariho umugabo intumwa Imana izoba iriko irakoresha biciye muri uyo mpwemu yera, azoba ariko arakora ubwo bukozi. Nimurabe mu butumwa bw'uyu munsi harimo agace ngirakamaro cyane gakomeye, aho avuga ku rupapuro rwa 13, aravuga
ati turi ko turasoma ku rupapuro rw'156 mu gitabo cy'ibimatanijwe, aravuga ati mu mwanya nyine aho Sekibi akoroka akambara umubiri mu muntu, mwe muyera nawe araduga akaza yambaye umubiri mu muntu. Mwenda taburiya amaca avuga ati mbega ntibivugwa ko aza mu mubiri, ntibivugwa ko aza mu mubiri uhawe ubwiza wa Yesu Kristo, bivugwa ko aza yambaye umubiri mu muntu. Nuko rero niho ushobora kuza umubiri uhawe ubwiza kugira ngo ushitse iryo sezerano. Utegezwa kuba ari umubiri wa kimuntu, igitwikizo cy'umubiri w'umuntu, aho mwe muyera yobaye yambaye umubiri. Murabona ingene vyose biciye bugufi. Nico gituma yavuze ko biciye bugufi vyiyoroheje. Arabananya avuga hano ati kubizera kizoba ari ikintu giciye bugufi cyane. Kuri bande? Kubizera kizoba ari ikintu cyoroshe cyane, kuko bafite umwihwezo nk'uwo bavugishwa kandi barashobora gutahura amabanga y'Imana muri myo majuru n'isi. Ibanga ry'Imana riratahurwa kuko bo baza bakomotse ku Mana kuri se wabo. None nindatotahura se wiwe. Kubizera kizoba ari ikintu giciye bugufi. Bazovyizera hanyuma naho babitahure. Uko niko rufunguzo. Bazovyizera n'umutima wawe wose, hanyuma naho Imana izokora ibisigaye. Kubera ikibazo kwizera ni kubera ko bazosoma mu ijambo ry'Imana no mu butumwa bw'integuza ko ibyo ari byo vyasezeranywe ku ishengero mugeni ry'umwami Yesu Kristo. Bazoba bariko barabona gushyitswa kw'ibintu byamaze gusezeranwa. Abatizera bo bazobandanya kuba batizera, nta n'umwe bashobora kubahindura. Nugwamfu babandanya n'abatizera bazokomeza n'abatizera, nta buryo bubaho. Uwutizera n'uwutizera nyene ntashobora kwizera ijambo ry'Imana, ntiyizera integuro y'Imana. Igihe bo bavuga ati turafite Mose n'abavugishwa nibo twizeye, nimwizeye namba. Basogokuruza babo nibo bari barabishe barabahambye, ntibari bizeye namba. Babivuga gusa biva mu kanwa bijya hanze. Ariko aho hari ijambo rifise ubuzima ryigendera, rigendagenda hagati muri bo. Iryo jambo rifise ubuzima. Uwutizera yamara uwutizera ntiyizera ijambo ry'Imana, ntiyizera integuro y'Imana. Ariko abizera bo egome baragizera, kandi babonye Imana ya Eliya irikira ko irikirazana ijambo, bo baravuga bati ibi nibyo jewe narindindiriye. Ni kubera iki bari babirindiriye ibyo? Kuko ibyo nibyo vyasezeranye. Ntitworindira ikintu kitigeze gisezeranwa. Abarindira ikintu kitasezeranywe barazazanirwa mu bupfu, mu bujuju bwinshi, ntibigera bashyika ku kintu na kimwe. Ntibigera bagera aho bamenye Imana ya Eliya, ntibigera namba babona Imana ya Eliya igaragaye. Dutegezwa kuba dufise urufatiro, dutegezwa kuba dufise urufatiro mu ijambo ry'Imana, ivyasezeraniwe ishengero ry'umwami Yesu Kristo muri iki gihe cya nyuma. Aho ntituzobisohoka ngo tubivemwo. Igihe yavuga ati yabonye 2 canke 3 ku mpera bavuye ku murongo, yarababaye ati nimusubire ku murongo. Ni Eliya mu kugaragara kwe kugira gatana ariko arabarira umugeni ati nimugume ku ntambuko y'idefire, nimuhindukira inyuma ngo murabe mu gihe cyarenganye, mugume ku ntambuko. Ati basubira kugwa bava mu ntambuko, baca basubira ku murongo. Musesangura ibyanditswe, kuko muri byo muzi ko ariho muzeyi ubugingo buhoraho, kandi nibyo binshingira intahe. Uko niko Yesu yavuze ari ngaha ku isi. Nuko rero abasesangura ibyanditswe bazoshobora kubona ko ibi bintu byasezeraniwe iki gihe cya nyuma. Tubandanije ngaho twari twagejeje mu butumwa ijwi ry'Imana biciye mu mumarika wayo. Aravuga ati kubwo kugarurwa k'ubwami bwa Dawidi ari wo muti umwe rudende kugira ngo Isirayeli ironke amahoro ahoraho, kandi mu yandi majambo ironke n'umunezero. Nta rindi sezerano ry'Imana ribaho kuri Isirayeli ryotuma ironka amahoro ahoraho, ni mu bwami bwa Mesiya, kandi nta bundi buryo bubaho. Imana ntiyoshobora guhindura ibyo yo yasezeranye. Iyo ni Imana umuremyi w'amajuru n'isi. Ibanga ryayo ririko rirahishurwa, haba guhishurirwa ishengero mugeni, rinahishurirwa n'ihanga ry'Abeburaya aribo muri iki gihe cya nyuma bazobona iryo banga. Bazobona ibanga ry'Imana ririko rirahishurwa, bazovuga nk'uko ishengero mugeni ryavuze bati ujya niwe twebwe twari twagumye turindiriye, ariko akora iki hariya? Ingo nyaruka ngo hano. Ati uyu niwe
niwe twebwe twari tunyotewe, kuko hamwe no kuza kwa Mesiya bo barazi ko habaho kwimikwa k'ubwami kuba kuri hafi, amahoro n'umunezero bikaza ku ihanga ry'Aburayo no ku isi yose y'ivi ikagera vuba, bizoca bibukuri kandi vyobereye ukuri mu gushika k'umusigwa. Ibanga ry'Imana kuri jewe ribaye ibakwe rikomeye cyane. Kuba muri aka kanya nariko ndabashingira intahe ndabahiza inyigisho z'ibanga ry'Imana, ari ryo muri aka kanya tugira turabe twumviriza ubu butumwa, ari bwo twabwiwe na Dr. William Soto mu ico cigwa. Kandi ubu butumwa, iki cigwa gikoraniriza hamwe vyose, kuko tuzi ibanga ry'Imana turaheza tukaba tumenye vyose. Kandi kubyo tubonye, igihambaye cyane muri iri banga ry'Imana no kuza kwayo kwa mbere no kuza kwayo kwa kabiri. Iryo niryo banga rikomeye cyane, ari ryo ukuza kwayo ni mu bice bibiri. Reka duhaguruke nuko dutere dusigarana muri iki cigwa ibanga ry'Imana, dusigarane n'uwo twishimira mwene data inshuti yacu Dr. William Soto Santiago.